Mwamutse Mwamutse. nashaka kwanza kwidondora. Nitwa Ntwari Dick Trésor. Usanzwe ukina umukino wa volleyball na Ego umukinyi wa ekipe ya Rukinzo, ekipe y'igipolisi, kapitene wa ekipe. nubwo twari kubabaza twazi ko usanzwe uri mu bantu bakinnye urukino rwa volleyball imyaka myinshi. Nashobora kutubwira urukino rwa volleyball mwatangiye ryari? Urukino rwa volleyball natanguye muri hariya Ecole de volleyball. Umumenyereza umwigisha yari yitwa Niyongabo Charles. Ikigo natanguye niga nari umwana mutoya, natanguye muri école ya volleyball muri primaire ahari muri 96. Imbere yuko uja muri iryo shuri rya volleyball muri wowe warumva ko ufise novuga ngo tara ya volleyball? Ubwa mbere cyane nakina football. Kandi football twari dufise ekipe Musaga tuja muri competition n'andi ma ekipe yo mu Kinanira kuri Centre Waris. Nakina naho nari ikigenza kandi twari tumaze gukina ibintu ari amaturno organiza abazungu kandi twari tumaze gutwara ibikombe incuro nyinshi. Mu nyuma niho subiye inyuma gato volley narayikinye ico gihe mugabo tumaze kwimuka ndayihagarika cakina football. Mu nyuma nagera igihe rero cyo gusubira muri volley. Niko ndagenda mu myimenyerezo ya Muzinga niho baca bangoma barashira muri ekipe B ya Muzinga bakina. Aho hari ryari ushobora? Ico gihe hari muri 2002. Niho naca ntangura rero mu Muzinga muri 2004. Muri usanzwe ukina poste yahe muri volleyball? Je ndi umupaseri. Ego. Muri Muzinga kuva muri 2004 uri muri ekipe byarakunze kuduga muri ekipa wavuye muri Muzinga guteje muri iki? Ico gihe muri Gazelle yitwa Gazelle. Iyo ekipe sinayamaze umwanya muremure. Nagiye muri phase retour ya championnat. Nakinye retour uwundi mwaka bari bandugije muri Muzinga. Cakina muri Muzinga muri 2005. Muzinga turigenda neza tuba wa mbere. Baranjana no mu Rwanda muri Muzinga aho nsubiye inyuma gato za 2004-2005 barantwara mu Rwanda nk'umwana nyene babona afite kazoza afite avenir. Nkagenda ngiye kuraba gusa ntagiye gukina arico abantu hariti nguraba byaramfashije. Muzinga rese ya mbere yanje neza yitangwe muri 2006. Baragize turakina tuba wa mbere. Naho twatangura gusohoka ubwa mbere muri Muzinga muri 2006 muri club champion tugiye muri Egypt. Muri Muzinga wavuye muri Muzinga uja muri Rukinzo? Muzinga narakinyemo igihe kirekire kapiteni wa ekipe. Guhera ico gihe 2006 gushika muri 2018 ngene navuye muri Muzinga nja muri Rukinzo. Ico gihe volley yatanguye kuryoha ijamwo uburyo nibo baca bafata abakinyi twakinana baje muri ekipe amicale kubera hatanguze abantu bashiramo amahera. Hari Muzinga twari urwego rwiza dufise n'abantu badukunda batwankuraje batumotiva mbwa mu nyuma baza kuba batahari. Ico bitangura gusubira inyuma ukwiye kuko badutwara abakinyi. Aho hari muri 2017 batwaye abakinyi bashika batanu. Mu nyuma je ndagumaho kubera je mu bavuga ati ndujya n'umwana wa Muzinga nitwomukorako ndagumaho 2018. Mu nyuma naje mu kwiga ngo byagenze nze aje ministre Barandagiye Pascal yarafise ekipe ya Cosmos. Mu nyuma arambarira turavugana ico gihe Ntwari ntuza kunkinira amatrix niwe mwatuje kuvuga wewe ndio ukunda ndabizi ko ugisota gisirikare ko cyo tumerera nabi ati nta na kimwe je vraiment uramanye tuvugane tusaba iki genda gusaba akazi
ico gihe rero muri 2019 turagenda turamubonana mu biro aca aransabira akazi muri meri. Nyuma nanje mugihe ndagenda ndayisezera, je nayisezeye neza. Yisezeye neza turicara baravuga ati wewe nta kabi mu buzima ngiye hariya bagiye batadusezeye ati mugabo wewe ko tuzi ko birumvikana umuntu arasa akazi no gutera imbere ati mukuri turakwifurije amahirwe. Muzika ko byari muri famille equipe yanjye nkunda. Muzika n'igihe no akagwi wanje barashikiye gose cyane. Hari ni coupe bampaye ngira amaza kuyibona. Bampaye ya muzinga bavuga ati wewe wagiye dusezeye n'ubu wacu muzinga ni fise bonane babantumiye madumwembite. Donc maze gari muri Cosmos rero 2019 nzotanga byo turajana hanze igiye gukina banda forsa. Mu nyuma nari mfiseho sezo zibiri muri ga Cosmos. Ego naho nico gihe nakinye yimwe ministre yaraje aca ngo gutwara yaje neza kwere yaje aha akazi abakinyi niho yaca mwaje uje mu sport tabizi cyane tabizi hajya umukinyi umuntu akomeye muri equipe ya volley mu passer ni pomado equipe wewe caronka abona hagiye gutwara bari basanzwe babimenyereye muri Rukinzo novuga ati nkuko bamuhenze aca atwara abakinyi muri Rukinzo bose batwara komuteri yabaha akazi ari ikintu cyiza abahaye akazi aca barondera abantu bataka bakomeye atera amasimaci bitwa barishari bagasohoka cara bayige aca aragenda arabatwara nanje Rukinzo yazi ibya volley si byari bishasha tukera umupaseri atwaye babakinyi niho yabona ko yagize rero ufise abakinyi batera amasimaci bagira bikata muntu abaha tampaseri byose byari zero. Kandi na Cosmos mu mwaka 2019 twaragiye muri tuno mu Uganda mu Burundi hari haserutse Rukinzo Cosmos na Mikali twe twarakinye turagira kure twageze muri finale za Rukinzo twari zikomeye za Mikali twe Cosmos ari equipe shashi ije muri 2019 muri association mu nyuma kandi twarakinye rero finale ya K6 turabana ba kabiri turaronka n'agashimwe. Uno musi muri Rukinzo nuva ko kuva icyo ki umwaka umwe muri Cosmos gusa umwaka wa kabiri kiza muri Rukinzo. Ego gacanze muri hano tukiri hano mu Burundi warakinye urangira muri beach. Ego muri beach ni umukinyi nakinye batanguye nje nabaye n'umushampion wa mbere ngaha hari muri abaye champion wa mbere hari muri Gabo hari kumwe na Minani. Ego tuba karivye kujya gukina Jazz Africa. Mu nyuma twagiye no muri Jazz Francophonie zabereye muri Liban. Beach narakinye cyane twarabaye wa mbere mu Rwanda turabaye mbere mu Uganda Ari equipe nationale. Ego beach volley turi kumwe na Minani n'iyindi equipe yari ya Briana na Iva turagenda gukina qualification muri Kenya turabakarivye turagenda gukina muri Nigeria. Beach novuga yuko nayikinye inyuma ya muremure cyane gose aragera ahantu kubera ibintu by'amakarifikasiyo ari ku myaka turateba turavamo haje abandi. Ego volley beach rero ukina volley beach na volley nibero ko ubifatanya byose boyo ino mu Burundi urashobora kubikina byose gusa hanze baravuga ati wewe wa prefeye beach volley ukina iyo nyene wari iyo nyene ntaje kwisimu jya kubera mu baba na professionnel mu kintu nyene muhemega ivyo nyene muga twe ni wacu urabona ni amateur naho biriko biraza bagashiramo amahera bagatanga petije mu bakinyi ino umva bashobora gukina umva bavuze tuorganize tournoi champion iheze ya volley ngaho bacavuga ati dufate semaine tugire beach nayo ufite irumva si ibintu bigoye reba umwanya bafata umwanya mutoyi kine beach tugire volley ariko ubu ngene bimeze ayo projet bafite na France bakeneye gufata abantu bazokina beach volley bace baguma aho nyene abakina
iyo kwisima babandanye. n'umunsi muri hari ikintu watangiye tugitanga wavuze ko umuntu umukoci wa mbere yawutwaye muri yari Niyongabasha nibaza ko muri ni umuntu yakoze ibintu bikomeye cyane muri volleyball byinshi hari ibintu bimwe muba umwukira ko yagufashije cyane rwose bwa mbere nk'uko mubizi niwe yakreye beach volley ngaha mu Burundi niwe yatangiye kuyumvira ico gihe hari muri 93 yatura na rumwana cyane rwose ndibuka tugenda kuraba kuri Tanganyika turaba twari tujya koga kuri abana ugasanga baratwiba n'impudu gataha turi gusa niwe yatangura rero niwe yatanguye volley beach ngaha mu Burundi niwe yaramuye abantu benshi yarafise kore yitwa Turimaso yafashanya no mu mutama kwitaba Imana yitwa Damas niwe ngabo vraiment n'umuntu mu gihugu cyacu mu Burundi afise amanivo menshi yize hanze ku bintu bya volley byose arabizi n'ubu murabizi ko yahora afise equipe ya Bisoro niyo ngano bakora mu ndasanga ngambo guci wacu nk'abantu bazi ko agaciro umuntu ariko bakiranya aho ari president wa federation wari vice president wa KVB aramushimira gose ubona ko ahora agenda no muri Ethiopia agiye kwigisha beach volley kagenda agiye kuyigisha n'umuntu je novuga ati n'umuvyeyi naje fise maze ku ntagikina nkazogeraho naje nja gutwara ibiko ibintu byose barabikinye kandi ubizi no muri kibanza vraiment cyiza cyo kumushimira n'umuntu yateje imbere cyane volley volley yo kwisima na beach kandi ndamuzi yarakiye muri Muzinga n'umuntu yakina ari mu entraîneur agakina ari entraîneur ameme tajwe bigoranye yaje mu kibuga rero ni ibintu ngaha mu Burundi tumaze kubibona nka abantu babiri atire niwe umiseze yahora akina ari mu coach bigoranye akaja mu kibuga niyo ngabo kandi yari umupaseri namubonye umwanya mutoyi ariko narabonye ko yari umuntu vraiment yametriza cyane dusohoka gato muri equipe nazi ko kinye imyaka itari mike muri equipe nationale est-ce que ushobora kutubwira mu ncamake ndazi ko abagabo benshi bagiye gukina mu ncamake amagano amwe no wibuka bagiye gukina hanze muri equipe nationale cyangwa no muri kings cyane equipe nationale n'ibintu ziraba mugabo kenshi ni nko mu myaka ibiri cyangwa umwaka umwe kamere ko muri equipe ya Muzinga niho narasohotse kenshi Muzinga twabaye turabambere guhera 2006 sauf gushika 2011 muri imyaka yose twarasohoka Muzinga muri 2006 twarabaye abambere turaja muri Egypt 2007 tuja muri Kenya 2008 ho baragoranye haboneka uburyo 2009 twarasubiye muri Egypt 2010 tuba mbere turaja muri Tunisia 2011 rukinzi cyo biyambere kinzi cyo naho baranyikoze ko ndagenda kuramforsa 2011 turaja muri Egypt 2012 Muzinga twasubiye ko bambere tuja muri Tunisia 2013 Muzinga twaragiye muri Libya club champion mu nyuma 2014 byabaye neza 2015 ko haba ibintu bitameze neza mu gihugu twasubiye gusohoka ari za 2019 kugeza n'ubu ko 2020 twagiye muri Tunisia benteye turasubirayo twahora muri Egypt ubu nyene ubu mu kwa tuzaje mu Rwanda muri club champion muri zone 5 so tuje mu kwa kane nyene ya club champion tuzogenda muri Libya indi navuga ni cyane muri beach volley rero beach volley nasohotse kenshi muri Kenya inshuro nyinshi za Mombasa cyo garanze nibuka mu Rwanda mu Uganda muri Gabo twarabaye mu byiza twabaye abambere kandi twasatuye equipe imwe kubisanzwe agenda equipe zibiri tugenda tabize yuko harigenda equipe zibiri ikintu rero gituma nashaka kwibagira gose twari couple imwe twaca dukinira nabo batutazanye kuvuga imatch bakina kubera twaje turi bamwe twaca dukina kandi kabiri ariko nishabuje ko tuba abambere aheje turabakarishe kuja muri Kinshasa
twaragize twaragiye muri Nigeria turanga troisième place barondera equipe zibiri twagira amahirwe ntitwashoboye kubandanya nakwa rero ngaho twagiye ku maje ya Francophonie twaragiye muri Liban twarakinye ariko twakina no ku makontinent twe muri kontinent yacu nzemera yitwabaye abambere twarigenje neza aho twari kumwe n'iyo ngabo Charles ari bagiye ama discipline byari ibintu bihugu byinshi cyane rwose uramutse uravye volleyball ahigeze urugero uriko uno munsi y'imyaka gifate ibiri iheze n'ahigeze no munsi iganje ni ya myaka yakira ubona urugero rwa volleyball no munsi ameze gute ko mbona nuko nama tubivugana n'abakinyi hose turavye guri kira kintu abakiri bato mugabo twe nibaza ko imyaka yeze ari ku rugero rwo hejuru waraba abakinyi bakina tuzi ugacuraba n'ingene bariko bakina ubu aba public iza kuza twe turakina aho muri departement haruzura hose kujya mu za match tuza basketball ariko ubu sinzi batangiye bararambirwa sinzi yuko ni vitakiri kumwe kwa ko mu minsi yahera natwe nka muzinga kandi twise abaganda baza kudufasha ivore yari iryoshe iri ku rwego hejuru cyane rwose ubu biriko biraza difference ihari arakina harimo abakiri bato yego ni biriko iraduga kubera ubu n'amasoko araboneka cyane mugabo takubesha vore mu myaka iheze n'iyubu sico kimwe akazi kamwe muri karere ya volleyball inaza kuba kena abakinyi benshi muri myaka yose nabwo mutakinanye wagiye urabona abakinyi n'indi migwi ushobora kubwira abakinyi batugazwe kuri wewe ubiraba ati aba bakinyi n'abakinyi batanu ariko nabonye muri volleyball bakomeye cyane rwose uwa mbere nohera ko ni Minani Jeremy umukinyi vraiment yarashoboye byose Minani yari umukinyi twikora ko hagati kuri antenne inyuma yari umukinyi bamukije amakondisiyo akije byose ubundi nawe twakinana navuga mbonde kumvuga ko mbona bakina sikuba ngo twakinana hariho Artire yari umukinyi ashobora gupasa agatera imipira nyaruka akagira block nawe yari umukinyi vraiment navuga ati harimo abakinyi batanu jewe noba nemera haraza kuzana Innocent iradukunda buri coach aje equipe ya Kids nawe yari umukinyi vraiment ari ku rwego twarakinanye n'amatest scolaire menshi dusohoka abakinyi vraiment twavuga ko ari nivo bagacongeramo na Richard yitwa Richard akagira yaka nawe yari umukinyi mu bakinyi batanu mu Burundi avuga ati je nemera nawe yari undi mukino nawe yari umuganda yitwa Jeff ego umukinyi twakinanye yuko kono nk'abo mvuze ba Innocent Artire Arishari tugiye amateswa mu Rwanda tugomba tukina finale barigeze kuza bacanisha utwa amazina yacu twagomba abakinyi babonye bakina neza kugira twite tukina muri APR mugari mu Rwanda kubera bari mu Rwanda yateye imbere irimo n'ibintu bijyemwe by'imiti ngira ngo bavuga Sylvia bagira sinzi ko ari ibintu cyangwa ikirozi ngene bivuga twe iki shure rero bashabaza ati mwatanze amazina yanyu kabaye nuko agomba tubashigikire ati yeshure badutsinze muri finale kubera ibintu nk'ibyo namwe mukaba mwatanze amazina byaheze je ndibuka yuko ndiko ndakira umupira wagwa nko ku metero 2 jewe nkabona kuri kure mwakanza abana abandi bariko bakoma induru kudakinya umupira urumva jewe nobiva ko muri football ngira ati nk'umugande cyo ko nateye umupira akabarangira haje nk'ingiyo gaca kepwe je umupira waragwa ahantu kure mbona nkabona bakoma induru ngo sindawukinye kandi je ndabona ko ari kure mugabo bakambara kuguye kuri wanje ibintu byose narabonye yuko mu Rwanda cyagiye mu Rwanda twari tugomba
tware coupe vraiment inshara tubabaza turavuga mu Rwanda bageze kuri iyi niveau kandi baje mwijoro badusaba amazina turaryoherwa natwe turi abana turagira turakwite kumbe cyo bagira bakorera amazina bo barabizi ego intwari turagushimiye murakoze cyane neza ko n'ikindi gese ukifuza guhamagara uzawacu yego cyane murakoze